kongera kubabona ukundi kuko abanyegiputa mubonye uyu munsi mutazokongera kubabona ukundi. Uhoraho ni wagira ngo abagwanire namwe mumwihagararire gusa kuko abanyegiputa mubonye uyu munsi mutazokongera kubabona ukundi kuko abanyegiputa mubonye uyu munsi mutazokongera kubabona ukundi kuko abanyegiputa mubonye uyu munsi mutazokongera kubabona ukundi kuko abanyegiputa mubonye uyu munsi mutazokongera kubabona ukundi. Mwihagararire gusa muraba agakiza Uhoraho agira ngo abazanire kuko abanyegiputa mubonye uyu munsi mutazokongera kubabona ukundi. Umusurizi na Elisa Agishunemu kandi hari umugore w'umuntukazi, hari umugore w'umutunzikazi aramugobera ngo amuzimane, maze uhereye icyo gihe iyaciye aho yama ajyayo bakamuzimana. Bukeye nyamugore abarira umugabo wiwe ati mbona uyu muntu ko ari uwera kandi n'umuntu w'Imana, enda tumwubakire akumba hejuru ku nzu, tumushiriremwo uburiri n'ameza n'intebe n'itara, maze iyo aje kuturamutsa azahore araraho. Umunsi urizina araza ajya muri ako kumba araraho, abarira umuntu wiwe Gehazi ati mpamagarira uwo mugore w'umunyashunemu. Amaze kumuhamagara aramwitaba, abarira Gehazi ati umubarire uti ko wabitwariritse bene uko, uti none yogukorera iki? Uti mbega uragomba kuvugirwa ku mwami, uti canke kumugabisha w'ingabo? Aramwishyura atoyaye nzokwigumira ngaho iwacu. Maze Elisa arabaza ati none twomukorera iki? Gehazi aramwishyura ati erega nta mwana agira kandi umugabo wiwe arashaje. Aramubwira ati muhamagare. Amaze kumuhamagara araza ahagarara mu itangaza ry'umuryango. Elisa aramubarira ati umwaka ugeze aha uyugeze uzoba ukikiye umwana w'umuhungu. Nawe aramwishyura
ati sigaho nyabuna muntu w'Imana, reka kumpenda jewe umusavyi wawe. Hanyuma uwo mugore asama inda abyara umwana w'umuhungu, ca gihe nyene Elisa yamubwiriye gishitsi. Uwo mwana amaze gukura, umunsi urizina aragenda asanga se iyo bagenya, abarira se ati umutwe uranyishe, umutwe uranyishe. Se abarira umuntu wiwe ati muterure umushire nyina. Nuko aramujyana amushikiriza nyina. Nyina amushyira ku bibero, hageze mu mashoka aracikana. Araheza aramurirana amurambika ku buriri bwa wa muntu w'Imana, aramwugarana arasohoka. Ahamagara umugabo wiwe aramubarira ati ntabaza umuhungu umwe n'indogoba imwe nkwakwanye nikubitire kwa wa muntu w'Imana ndagarutse. Aramwishyura ati niki kikujanye uyu munsi, ko atari mu mboneko z'ukwezi cyangwa ngo habe ku isabato? Nawe ati pakundeka ngende. Nuko uwo mugore ashirisha amatandiko ku ndogoba, abarira uwo muntu ati yobora tugende, ntuyigenze buhoro shiti nkubwiye. Nuko aragenda aje wa muntu w'Imana ari ku musozi Karumeli. Uwo muntu w'Imana amubonye akiri kure, abarira umuntu wiwe Gehazi ati nguriya wa mugore w'umunyashunemu, enda irukanga muhure umubaze uti namahoro, uti uragumye, n'umugabo wawe n'umwana. Amubajije aramwishyura ati namahoro. Ashitse aho nyene kuri uwo musozi aho uwo muntu w'Imana ari, amufata ku birenge. Gehazi aramwegera ngo amusunure, ariko uwo muntu w'Imana aramubwira ati mureke, kuko afise umubabaro mu mutima, kandi Uhoraho yabimpishije ntiyabimbwiye. Nyamugore aravuga ati mbega mugenzi, ni jewe nari nagusabye umwana, sinakubariye ntireka kumpenda? Elisa abarira Gehazi ati kenyera wabira inkoni yanje ugende, nihagira uwo muhura ntimuramukanye. Nugomba ko muramukanya ntumwishure, uheze urambike iyo nkoni ku maso y'umubyimba w'uwo mwana. Nyina w'uwo mwana aramubarira ati ndahiye uguhoraho kuhoraho, nawe nyene ndakurahiye singusiga. Nuko Elisa ava hasi aramukurikira, ariko Gehazi yari yarabitangiye imbere. Ashitse arambika iyo nkoni ku maso y'umubyimba, ariko ntiyakakaza canke ngo yumve. Araheza aragaruka ahura nawe, aramubarira ati umwana ntakangutse. Maze Elisa ashitse yinjira mu nzu, asanga uwo mwana yapfuye arambaraye kuri bwa buriri bwiwe. Nuko yinjiye yiyugarana wenyene n'uwo mubyimba, araheza asenga Uhoraho. Maze arurira yubama kuri uwo mwana, ashira umunwa kuwiwe n'amaso kuyiwe n'amaboko kuyiwe nyene. Nuko amwubarayeko umubiri w'uwo mwana utangura gushuha. Maze arabyuka akubita hirya muri iyo nzu, aragaruka arongera arurira amwubararako umwana. Araheza yasamura ibihetangabo ndwi arakanura. Elisa ahamagara Gehazi aramubarira ati hamagara uwo mugore w'umunyashunemu. Nuko aramuhamagara, ashitse aramubarira atabira umwana wawe. Nuko arinjira arunama ashika hasi imbere y'ibirenge byiwe, araheza aterura umwana wiwe arasohoka. Mufitiye ijambo rivuga ngo ukwizera n'urukundo ukunda Imana nivyo bigutabaye.
ukwizera n'urukundo ukunda Imana nivyo bigutabaye uno mugoroba. Wakire gutabarwa n'Uhoraho. Amajambo y'Imana dusangiye aya mbere tuyasanga mu gitabo cy'Ukuvayo igice cyaho c'14 uhereye ku murongo waho 13 n'uwa 14. Ayandi igitabo cya kabiri cy'Abami igice cyaho cya 4 uhereye ku murongo waho 8 gushika ku wa 37. Yesu abahezagira. Data wa twese uri mu ijuru, Imana ugira neza, ndagushimiye kuri Imana ivuga ijambo rikaba. Urakoze kuduha ibihe byiza by'impemburo no gutabarwa mu mitima yacu, kandi turahezagiye izina ryawe. Kuri Imana ivuga ntiyivuguruze, kandi kuri Imana isezerana igashitsa. Turaguhezagiye, turahezagiye n'amashikanwa Mwami tugushikaniye. Turahezagiye izina ryawe, kandi turagushimiye ku mugoroba mwiza wari uduhaye wo kuba imbere yawe. Nuko imitima yacu irakwizeye no kubyo dusezeraniye. Mu izina ryawe gera Yesu Kristo, uherekeza abantu bawe bagenda amahoro. Mu izina ryawe gera Yesu, amen. Arangije. Imana ibahezagire.